Bakunzi ba Mashariki TV turabaramukije turabatumiye mu kiganiro ku gicaniro ikiganiro kizohora kibayagira ku bantu bagize ico bamarira igihugu mugashobora no kuronka akaryo ko kubigirako. Kuno munsi tukaba dufise umutumire Emile MWOROHA. Emile MWOROHA umwigisha muri za kaminuza y'u Burundi akaba yabaye n'umushakashatsi mu bijanye na kahise. Biravugwa ko igihe mwari murongoye umugambwe w'abadasigana iprona hari vyigeze kuba mu mashure y'intango mu bijanye n'ikibazo abanyeshuri bakora citwa concours national, aho bavuga bati ku rupapuro rw'umunyeshuri w'umuhutu haba hari ku rudome u, ku rupapuro rw'umunyeshuri w'umututsi hakaba hari ku rudome i. Ivyo ngo vyabaye rimwe bwe mutwara umugambwe w'abadasigana iprona. Mwarabimenye mwabikoze kwiki? Ivyo harabaye ikintu mw'ishure rimwe ryahariye mu Kirundo, hanyuma dusanga mw'ishure y'umwaka wa gatandatu hariho umuinspecteur yavyandikishije, hanyuma baca barada kubimbwira. Baje kubimbwira uwitwa Kome yari umudepite n'uwitwa wahari Muyinga umunyi yari secrétaire nationale, babimbwiye nkagenda ndabibwira Bagaza baratangara ati ndatangaye yuko ivyo bintu uyo mu inspecteur yakoresha ivyo bintu baciye bamufunguye ku gihe cyo kuri Buyoya. Mugabo ntawoza kuvuga ngo ni ibintu byakwiye igihugu cyose, ni ibintu byabaye ahantu hamwe nta handi bashobora kukubwira. Mugabo baciye babikuza, ariko rero Perezida Bagaza yaciye abigwanya, kandi n'uyo nyene yabikoze bamujera mu inspecteur bashira mu munyororo ku mpimba. Hava rero nkuko nabindi bikubwiye ku ntwaro ya Perezida Buyoya. Igihe Burundi bwari kubaharanira intahe yo kwikukira mu myaka ya 60, umuganwa Rudoviko Rwagasore yari yaraharaniye iyo ntahe yo kwikukira. Ntivyashobotse kwabaho, yaciye agandagurwa itariki 13 mu kwezi kw'icumi muri 61. Abamukoreye mu ngata ni bande? Mbega hoho injyane Uburundi bwaciye bujamwo zoba zavuye kuki? Narigiye muvuga yuko ico gihe mwari mufise imyaka y'umuntu akuze. Rwagasore yarabaye umuhinga cyane mu kugwanira intwaro yo kwikukira ku Burundi. Arafungwa, twabivuze hariya i Bururi, yongera arashiraho umugambwe w'abadasigana iprona, hanyuma araba iprona imaze gutsinda mu 61 itariki 18 kwezi kw'icenda niho yahavuye aba ministre wa mbere, akantuze Haruwa guverineri du Rwanda Burundi niwe aramushiraho araba ministre wa mbere, arashiraho Reta ya mbere yarimo cyane abagize amashuri ico gihe, abiza Sirida eka mbere n'abize mu seminari. Hanyuma rero baramugandagura, tuza kuronka intahe yo kwikukira baramugandaguye. Uti rero abamusubiriye mu ngata ni bande? Abamusubiriye mu ngata hariho bahavuye baba premier ministre, hariho premier ministre Ngendandumwe yabaye premier ministre bashaka inshuro zibiri, naho ubucuro bugira kabiri bahavuye bamugandagura. Hariho Banyamoya, hariho Muhirwa, hariho Babanuma, hariho n'abandi, hariho n'abatwaye Assemblée nationale nka Tade sigiye uyu munsi n'abandi ba ministre, hariho na mirerekano. Umugabo mirerekano bahavuye haba impari zuko wewe yiyumvira yuko ari we yaca yari gusubira Rwagasore. Umugabo aho bahashiriye ubundi Banuma, aho basubiye bamina ngwabe premier ministre. Ahumva rero harabaye impari nyinshi, mugabo cyane abamusubiriye nabo hamwe n'abandi. Rero urumva hariho n'umwami
Mwambutsa nawe nyene yarahangamye mu gihugu Uburundi bwikukiye ari Mwambutsa ari batwara Uburundi. Uburundi bwarikukiye bumaze kwikukira hariho nakubwiye abize mu seminari hariho n'abindi bari bize asirida. Hanyuma ico gihe haraza Assemblée nationale yarimwo abahutu n'abatutsi. Haratangura haraba indyane muri Assemblée nationale, haraba groupe zibiri, hariho Casablanca na Moronvia. Casablanca bakavuga ngo barimo abatutsi benshi, Moronvia arimwo abahutu benshi. Hanyuma rero cyane cyane ico bagomba kwari kuraba ingene butwara leta, bukontorora leta, igihugu ko leta niyo yatanga akazi, niyo yarimwo ibintu byinshi. Kandi harabaye n'akarorero kabi kerekeye ibyabaye i Rwanda, evenema z'i Rwanda zabaye, abahutu bafatanijwe leta mbirigi, abaserukira leta mbirigi bafashe mu mugongo. Hanyuma rero haraba ingwano mu Rwanda, abarefugiye baje impunzi za mbere zo muri Afurika zabaye i Rwanda, bagenda bazi Burundi, bagenda Kongo, bagenda Tanzania, bagenda Uganda n'ahandi. Ivyo bintu byose rero byatumye nukuvuga abize amashure n'abagize igisoda, les élites militaires et civiles nibagomba rero gukontorora igihugu. Niho rero havuye hazamwo ibyo ugomba gukontorora igihugu, niho hazamwo rero izo njyane, haziramwo amacakubiri, haziramwo nibashaka ibyo ugomba kugira coup d'état ya 1965, yado coup d'état ya 69, haraba na coup d'état ya 71 yantungumburanya mbere nibashaka mu nyuma 72 n'ibyakurikiye. Ivyo rero niko byeho byatanguye kugomba gukontorora pouvoir. Hanyuma rero haziramwo rero yuko les élites hutu et tutsi ntibumvikana, biratubera shika no mu banyagihugu. Mbega harabavuga bati umusubize wa Rwagasore gusubiza Rwagasore ku kibanza c'uburongozi bw'umugambi w'iprona ivyagenze neza, ngo mwirekano yarahakeneye, ati muhirwa yarahakeneye. Nimba muvyibuka mwarabo bibona mubona Rwagasore yasubirijwe neza canke ikibazo coba gifise inkomoko ku kujanye nuko habaye gusubiriza Rwagasore mu buryo butabaye bwiza? Ivy'ukuri nuko Mirerekano yari umuntu akomeye mu mugambi w'abadasigana iprona. Mbere vyari vyarajanye na Rwagasore mu gihe ca independance y'i Congo 1960, baronse invitation kwa Lumumba. Hanyuma urumva rero Mirerekano yarafise ikibanza kitari gito. Hanyuma Rwagasore amaze gupfa, baca rero barwanira ikibanza ca mbere. Mirerekano akagomba ati jewe ni jewe ndamusubirira. Ntuve Andre Muhirwa nawe yashizweho n'umwami ati kandi yari mukwe wiwe, ati ni jewe ndamusubirira. Hanyuma rero baca rero bashiraho Muhirwa. Hanyuma gutwara iprona naho nyene birazungeta. Hanyuma niho rero havuye aba Bamina ari bamusubirira. Urumva rero hari hamaze gutangura kugwanira, haciye hatangura vuba na vuba kugwanira pouvoir. Urumva usanga rero niho rero hagiye hacaba premier ministre w'umututsi, premier ministre w'umuhutu Nyedadumwe canke Banuma Bamina.
hanyuma rero no kugwanira rero gutwara iprona byari ahonyi byabaye muri iyo ngwano yo kugomba gutwara igihugu kandi bagakoresha rero ibyerekeye ikibazo cy'ubwoko. Hariho umugumwe w'abarundi w'abaswahili bavuga yuko uruhara rwabo mu guharanira intahe yo kwikukira rwabaye intangere, ariko ngo bagiye barakumirwa. Ugukumirwa kwabo kuba kwavuye kuki? Mwebwe mubizi kwiki? Urazi yuko bwa mbere abamizirima cyane cyane n'abadagi bataraza bakiza harabaye Zanzibare hariho le sultan. Aba sultan nk'abami dufate ba Zanzibare nabo nyine baragize esclavage kuza kurondera abaja ino i Kongo muri plaine de la Rusizi, hanyuma ni Kongo barondera n'amasenge y'inzovu. Hanyuma rero kubera abamizirima n'abakatolika ntibakundana, hanyuma rero guverinoma koloniale ntiyakunda abamizirima. Hanyuma rero nicyo gituma rero batabafashije gutera imbere, batabafashije kuja mu mashure no mu kugira ngo nabikubwiye, mu kugira ngo babahe aho bubaka amamoske, bagira bati nimubahe ikibanza gitoyi ntibagire ikibanza kinini. Ahonyi nuko naho abazungu babirigi baza kugira colonisation baritwaza bavuga yuko abamizirima bagize nyene bagize esclavage, mugabo bakibagira yuko n'abazungu nabo nyene bayigize kuva bagenda abanyafrika babajana mu ntuze babajana muri Amerika. Mugabo naho bagira izo ngwano yo kurwanya abamizirima ntibashobora kubuza iyo dini kubera byari vyemejwe muri Nations Unies. Rwagasore ashitse ino yari yamaze kwiyumvira yuko akeneye kuja mw'urwo rugamba rw'uko igihugu cy'u Burundi cikukira. Niho yakora amakoperative, niho rero hakogwa n'umugambwe w'abadasigana iprona mu 1958. Niwashaka mu byerekeye abamizirima cyane cyane bari mu mugambwe wa inaru, niho mugabo aho baboneye iprona ya Rwagasore baciye nabo nyene baja mu mugambwe w'abadasigana iprona. Mbere kubera iki cyane cyane nuko abo mu idini rya Islame ntibumvikana n'abazungu. Abazungu kubera ababirigi ntibakunda abamizirima. Hari naho banka kubaha n'imibanza byo kubaka amamoske. Hari naho murabona mu vyerekeye no kwigisha ntibari bize n'amashuri menshi, bari bakeyi, nta mashuri y'abamizirima yabaye. Hanyuma rero aho independence iziye rero aba mu Buyenzi baciye babaye abambere mu kuja muri iprona, mu kuja mu mugambwe uharanira ukwikukira. Rero cyane cyane murabona no muri Tanzania hariho Nyerere, hariho Kawawa, hariho abamizirima batari bake nabo nyene baronka indabe yo kwikukira. Novuga yuko jewe hariho Kawawa yahora ari umunyamabanga mukuru wa CCM, yaraje kuturamutsa ino kera, acarambwira ngo ndamujane kuri mission na mission Saint Michel. Ambwira yuko mu 1957
ariho baraye bo na Nyerere bari bavuye kuri independance ya Ghana mu 57 bacino rero hanyuma niho rero bashino rero niho babazanye rwagasore rero acarada n'abamizirima rero barada cyenda mujana ndahamwereka ngomba kuvuga yuko rwagasore cyane yarafise iciyumviro cy'uko Uburundi bwo kwikukira kandi yari mu Barundi ba mbere bagize ayo amashure nyene kandi akamenya iyo esprit nationaliste niwe yayizanye kandi niwe yahanganye cyane n'abatwara Uburundi duhereye kuri Harwa canke na Albert Mosi bose yarabagwanije. Amasezerano yarusha bimwe mu vyategekanya harimo uko akahise ku Burundi kosubira kwandikwa gushasha. Mbega mwebwe murabishigikiye na rijya mu mugwi wategekanywa ngo uzokwandika ko kahise mwarimwo hoho mubivuga ku iki? Ivyerekeye gusubiramo kwandika kahise ku Burundi nukuvuga kahise ni science discipline scientifique bayandikana n'amategeko barafise kugira ngo wandike vous devez kuba ufise source naye handi ikibazo iswaro y'u Burundi izokwama yandikwa yongera isubirwamo mu gihe habonetse source ni ukuvuga ibituma bayandika bayihindura hanyuma rero igituma ubafise babonye igituma bayandika bayihindura barashobora kuyandika mugabo si ukuvuga ngo wewe wovyuka ngo ugenda agiye kwandika iswaro y'u Burundi ubwiza kumenya ingene bayandika ubwiza kuba ufise les bases ufise les sources. L'histoire c'est une discipline scientifique fondée sur le régime de la vérité. Urumva ubwirizwa kubwirizwa kwishura mu kuvyo wanditse byose ushobora kubidefanda ugashobora kwerekana ivyo yavuye. Jewe noronka nk'izindi sources archéologiques no bisubiramwo mugabo ahandi mu byo twanditse nous avons des bases cyane ikintu kigoye aho batumvikanira nivyerekeye l'histoire du Burundi contemporain, histoire y'u Burundi bwikukiye. Aho rero naho nukurondera kugira ngo yandike iyo onyi ntirandikwa nta bitabo byaranditswe mugabo barashobora kugira ngo wandike nimba siri base scientifique nukwemera bakarondera bagashira hamwe bakarondera les sources nécessaires urumva ibyo bopatirako mu kwandika kugira ngo ibe une histoire scientifique. Nico gituma nakubwiye yuko ivyerekeye kahise vyama vyandikwa mu gihe habonetse ivyo bafatirako ngo bandike. Bahabonetse rero ivyo resources, hariho resources ziri nko mu Bubirigi, hariho resources ziri muri Nations Unies, ziri Geneve, ziri Burundi, nizo kubaza ivyo byose no kubifatirako. Ni washaka nk'iyo critère de l'histoire comité yariho, twebwe twari muri iyo komite twari tumaze kugira na plan yuko ingene iyo histoire yo kwandikwa onyi Reta kanke bisubiye bakabiteza imbere. Nta kibuza yuko histoire iguma yiyameliora kuva si mu Burundi gusa ni hose. Discipline historique yama yandikwa mu gihe habonetse amasource mashasha. Emile MWOROHA, nimba atari banga ni igiki mukora kugira ngo mushobore kuba mufise inguvu nk'izo kandi imyaka yoyo atari mike? Ubuhinga mukoresha n'ubuwe? Butiniki cyo bituma ni umutima mwiza, umutima mwiza, hanyuma ukongera ukagerageza
kwigenza no kwigerera ivyo ikora n'ivyo ufungura, hanyuma n'ingene ubayeho. Hanyuma rero niyumvira rero yuko kwama ufise umutima wigerera navyo nyene birafasha. Mbega mu buzima bwa misi yose mukunda iki? Mukunda gufungura gute? Fungura umuceri, ngafungura ibiharage, nkarya n'imboga. Yumva mu gihe ndonse agapwaso vyoba ari vyiza. Hanyuma urumva rero jewe mugabo nta ngorane nta na kimwe nena, mugabo nukwama umuntu yigerera. Iyo mukeneye kwidagadura hoho mubigenza gute? Iyo nkeneye kwinezereza ngenda hamwe n'abagenzi tukaganira, tukagira gute, dufise ico twihereza tukihereza, tugatera inkuru, hanyuma mukaba burira. Abigisha ba kaminuza y'u Burundi benshi muri bo mbere bari mu bo mwigishije baherutse kubatera iteka, barandika igitabo kivuga ico mwamariye kaminuza y'u Burundi n'abarundi muri rusange. Mbega iteka mwatewe na kaminuza y'u Burundi mwaryakiriye gute? Iteka banteye burakoze, ni ukuvuga hari ico bita mu gifaransa mélange, nk'umwarimu yigishije abandi bagenzi we barashobora kumwandikira igitabo, bakavuga ibyo yakoze, bakavuga ibyo bashima, hanyuma rero jewe rero banditse ico gitabo mbere nagiye kubimenya bisa n'ivyaheze. Hanyuma rero Université y'u Burundi irantera iteka, ico gitabo baragisoma, barakitwereka, eka na ambassade de France yafashije kugira ngo bacandike biraba ngaho, nabifashe neza cane. Twebwe rero uyo mugenzo turawamana, n'ubu duheruka kwandika izindi mélange ry'umuprofesseur yitwa Jean Vansina, yanditse mbere nibashaka tradition orale du Burundi. Hanyuma rero ubu yakora muri Amerika, none ico gitabo ciwe twasohoye ejo bundi citwa l'histoire de l'Afrique centrale en partage avec Jean Vansina. Ni umuntu rero yanditse cyane kuri histoire y'u Burundi. None rero kuri ico iryo teka abo bagenzi banje bangiriye naryakiriye neza, nararishimye, kuko nanje banteye iteka bimunezero. Bihora bishika mukimvira ko muzorenga kibukama, none mubitegura gute? Ibyo kurenga kibukama ndavyiyumvira mugabo ntikibindazi ishinga. Haraho umuntu avyumvira kandi nibisanzwe, mugabo sindavyumvira kenshi. Ariko rero niyumvira yuko ari bisanzwe, biramutse bishika umuntu arashimira Imana. Nahanyu umuntu ndabitegura gute? Ukunyene ndabitegura ukunyene, kuvugana no kuganira n'abantu ataco winona. Biragaragara yuko mwagize ico mumariye igihugu mu bitari bike, na cane cane mu kwigisha amashuri ya kaminuza mu gisata kijanye n'ivyakahise. Ubu muriko muraraba aha mugeze mu zabukuru, murafise abasubirizi koko bari mu makanda yanyu bakabikora neza, mukumva ko muhimbawe? Yego cane, baruzuye. Abarimu bariho bariko barigisha, ufatiye no kuwabo banditse ivyo bitabo, ico gitabo ni benshi. Urumva rero abo bansubiriye bariho cane, nirirwa ndavuga amazina mugabo bose barabazi. Emile MWOROHA, turabashimiye ku kiganiro mwaduhaye. Twizera yuko nitwasubira kubakenera muzotwitaba. Turashimiye kandi n'abanywanyi ba televiziyo Mashariki mwadukurikiranye kuva tugitangura, mukihangana tukaba dusozereye tukiri kumwe. Turabasezeye naho butaha.